uramuganiriza ukamubwira uti rero burya hari amaje atandukanye hari amaje uzoshikako urashobora kubona amaraso urashobora kubona iki uzonyegere uzoca umbwira nzokora ingene ubigenza mbega uwo muntu mukundanye vy'ukuri yakubwiye yuko bitabaye mutakundana cyangwa mutazobana muca mutandukana kubera ko arico yashize imbere ko mutaryamanye mutabana ni kuyihe mpamvu donc isi igenda irahinduka kandi uko isi igenda irahinduka sinavuga ngo ikuramo abantu ubwenge oya ahubwo ibagira abasazi niho novuga ibagira abasazi gute ibagira abasazi nibaza ko rukubaho no Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Kunshuro kandi turaje kugira ngo dukore tutafanyaje ikiganiro dukora rimwe hama tukarondera ikiyago c'uwo munsi ariyo sujet tukavuga tuti tugomba tuganire kuri iki hama tugatumira umuntu dushobora kuganira kuvuga imbere ya byose tumuha ikaze kandi si rya mbere mu mubonye ni juste ko yari yaraduhevye sinzi yari yararoye tumuha ikaze aturamutse aramutse abakunzi bacu. Yego murakoze hama murakoze kongera kunyakiye nari narabuze mwari mwarase kuntumira nitwa Laduse umutoni yego hama nkandi umunywanyi wa BI no munywanyi wa BI ahanye nta kinyoma kirimwo no munywanyi wacu so uno musira muti dushaka kuganira kuki Laduse no mumama umuvyeyi hanyuma nkuko mubizi turi mu mpera z'ukwa gatanu ariko mu ntango z'ukwa gatanu kwezi kwa gatanu harahimbazwa umunsi wahariwe abavyeyi donc abamama rero naho twacerewe urumva basi bavuga gute ngo vaut mieux tard que jamais urumva reka dukore uno munsi ku kintu cerekeranye n'abamama mbega umumama ni iki kuri tuganire ku kintu cerekeranye n'umumama ubuvyeyi kuba umuvyeyi surtout umumama ni iki bo murakoze cyambere cyo murakoze kuntumira kuri kiganiro hama sanzwe ndo mumama mama w'abana batatu hama ku kijanye n'abavyeyi umumama ni iki musanzwe uvuze umumama n'umuntu munini cyane umuntu adasiguritse afise definition ndende cyane gose kubera mu marimwo byose mu marimwo indero mu marimwo kwakira abantu mu marimwo urugo mu marimwo ibintu byinshi cyane misanzwe rero umumama n'umuntu mu rugo ashinzwe ibintu bitandukanye by'ugo rugo okay kuko mu byumvise avuze yuko umumama n'umuntu munini cyane donc aragutse no kuformira sujet byananiye kubera ni ikintu kinini cyane kiri vaste mugabo mumbabarire gukoresha ijambo umuvyeyi donc umuvyeyi mwiza yobaye donc no witwara gute umuvyeyi mwiza arera abana biwe gute nka wewe nkuko umuvyeyi mwiza urera umwana wawe gute abana banje ngende ndabarera kugira ngo bazogire ico bavamo icambere hama ikindi naco kugira ngo bazomenye ikizira n'iciza niwo munico ikintu umumama ashinzwe mu bisanzwe hama iyo tuvuze ngo abana barerwa gute abana mu bisanzwe barerwa uburyo butandukanye kubera kenshi imico y'abantu ibitandukanye usanga nk'abamama bamwe kugira ngo barere abana babo bitwaza Bible hari abandi bitwaza imico y'igihugu hari abandi usanga bafise abavyeyi batandukanye ugasanga umwe n'umurundi kazi undi afise nk'umunyamahanga rero muri ico gihe bivana n'uburere bw'umuvyeyi ku ruhande rwiwe ingena ashaka donc uko ahisemwe no kuvuga yuko iyo ufise imbanyi y'umwana wawe uricara ugategura ukavuga uti je umwana wanje ashaka kumurera gutya canke niko abantu bose babigenza yego niko abantu bose babigenza kubera twebwe natwe bwacu batwararetswe hama ukabona abavyeyi bacu ingene batureze nawe we niko uvuga uti je niko nzorera umwana wanje hama ni ikintu kigoye cyane kurera umwana kuko bivana n'ibihe nukuvuga nka twebwe nihereyeko nka twebwe ukuntu twaretswe
ntuca uza kubirera umwana wo muri generation simvuze ngo ntuca ubikora ahubwo ugerageza gufata vya bindi nyene warezwe ukaraba n'igihe ugezemwo kugira ngo ushobore kumenya ingene umushira ku rugezo kwingene ushobora kumurera kuko urumva hari igihe usanga kenshi nk'abarezwe mu bihe vya kera nta mateleviziyo yari ahari nta marezo sosiyo yari ahari gusohoka byari bike cyane urumva ugasanga rero ubu nivyo bihari naho wobinyegeza naho bimupriva arafise inzira zindi usanga yaciye ariko aracamwo bivanye n'ingene age okay turabona yuko abavyeyi baratandukanye hari abavyeyi umbabarire tuvuge ngo abavyeyi b'abasirimu n'abavyeyi bari baciriritse cyane n'abavyeyi bakirundi basi bafise nyene akantu k'ikirundi cyane urashobora kuduha itandukaniro ry'abo bavyeyi bameze gute mbeka abana babo babarira gute ni bande barera neza gusumba abandi ugerageje kuraba icambere coco sinovuga ngo abavyeyi basirimu canke abavyeyi b'abarundi oya kuko bose n'abarundi en general mugabo novuga ngo aba mama bugurutse canke bo mu bisagara cyane novuga gutyo hama n'abamama usanga bo ku gatumba ninko novuga abavyeyi bakiri ku gatumba baretse n'indero yo kuziko nk'ivyo sivyo batandukanye gute ofete je nazi yuko ahantu batandukaniye ujya mu mama wo mu Kirundi wo ku gatumba ukuntu azerera umwana wiwe nakubwiye nti hari ibintu bimwe by'amaso ujya mwana atagerako atabona hariho rero ibituma ashobora kumushira hamwe akamubwira ati mwana umukobwa cyangwa umuhungu afise ingene yitwara dufatire nk'umukobwa ati uravyuka ugakora isuku uravyuka ugakubura ukegeranya ivyo mbukoza ugakubura imbuga ukaja kurondera ugateka ukavuma amazi sivyo iyo ni yandero yandi uvuga uti ni umwana wo kugatumba ariko mu gisagara canke ku bantu nyene ubona ko basirimutse ukuntu nk'ivyo urashobora kubimubwira ariko naho yo bikwemerera rimwe uzubona wagiye wambwiye ati uzo gukubura uzo kugira iki akaca simba akaza televiziyo yakotsa televiziyo yabona yuko amasaha arenze akaca yizinya agakora vya bintu nabi sivyo asibasamaza yaronka agapoze gatoya abagiye kuri telefone akaja kuri YouTube akaja kuri Facebook akaja kuri TikTok na Snapchat akaja Instagram akaja abantu bose amastati bashizeko agakomanda ivyo vyose sukuvuga ngo ntiyamureze ahubwo ni ca kintu kigoye kurerera mu gisagara muri iki gihe tugezemo okay donc uriko uravuga rero ayo nama challenge abavyeyi bahura nayo barereye ngamba donc bariko bararera abana bo muri iki gihe surtout mu gisagara ndibuka yuko kera uko twaregwa iyo bakubwiye ikintu rimwe kabiri ntiwumve yabaribishe warakubitwa n'ubugesera bwaduka ela turi mu myaka twumva kenshi bavuga ngo kirazira gukubita umwana kirazira kumureresha inkoni kirazira kugirana muri iki gihe nk'umurundi kazi twese twabaye ngaha yabo wari umaze kuba hanze no bajije umunsi mwegera nzoronka ibako ryo kubaza umuvyeyi arereye hanze ingene babigenza kugira ngo bahebe iyi comportement twebwe dufise kuko urumva n'ubunye yagushavuje cyane uramukubita umwana ariko abandi wibaza ko abatabakubita batabacisha ko umwana w'inkoni babigenza gute bobo babigenza gute borera gute Jani baza yuko burya ingo ziratandukanye ingo ziratandukanye kandi ntugire ngo ntibakubitwa barakubitwa nikimenyemenye uko banakubitwa nuko usanga bariko barivanja ati nanje singira iki canke sinzokora iki barakubitwa simpamya neza yuko abantu bo mu gisagara niki bari abana ngo ntibabakubita oya ahubwo kugira ngo wumve neza yuko ujya mwana muhuje je nibaza yuko byohinduka kuko je ndibuka yuko nko mu bihe vyahera kugira uronke umuvyeyi akwicarike muganire
akubwira ati uyu munsi wiriwe mu biki wagenze gute ukamubwira uti mbega nabonye yuko uyu munsi waje wahinduye look cyangwa ahubwo ati mama bimeze kunuku pisa kagenzi kanje iki akabikubwira akaba open mugabo mu mihe byahera umva hariho abantu batashobora kubaboganiza abana nkuko hahandi yumva avuga ati nena mwicarika nkamubwira acamenyera acabona ko tungana ifa ko umuvyeyi abo umuvyeyi umwana wo mwana ico rero uzoreka kubimubwira we aca yumva umenga ntakugize umugenzi ahubwo arondera babandi bashaka kuhaboganira kuburyo niyagize ikibazo cyose kuri social yose kuburyo niyagize ikibazo abanza kubibwira abantu bo hanze ugasanga bimenya mu banyuma ntumwereke yuko umenga ahubwo niwamenye ikintu yakoze canke niwamenye ibintu yagiyemo ushaka kumwica ntushaka kumwica cyambere cyo okay naho wo mwica nibaze ko iba ari indi dosi ariko uramwegera ukamwegera kandi abana baradukunda kandi umwana wese yamavuga ati nzobe nka mama canke mu gukura gatangura kwitwara nka mama canke nka papa nambara nka mama canke nka papa donc iyo confiance raba gufitiye akumva umenga yoja mu kibanza cawe mwereke ko ivyo ushaka nawe akora ushaka kwamera nkawe okay rero ngahonye ico nani two ndakubaza duso utambwiye wowe urashigikiye yuko twobandanya turera abana mu kubareresha inkoni mu kugirante canke ubona yuko bikenewe yuko umuntu yogerekeza akaraba ingene kuko nyene tugenda turabivuga hari ama generation yaheze hari n'ama generation ariko arazamwo ubu donc ubona two bigenza gute mu kugira ngo tureke kuza turareresha inkoni abana ego turavyumva yuko no kubarerera neza n'ibiki mugabe y'umwana akoze ikosa naho umuvyeyi yarakwiye guhana gute nko mu mama yarakwiye guhana gute umbaje ngo noshigikira ko tubandana turera nka kera cyane tubandana turetse inkoni niki bon sinibaza yuko ivyo no bishigikira cyane ndasigura impamvu ibihe turimwo nisi ahiri kwiragira niyo mpamvu ibintu bihinduka niyo mpamvu haje ibitubona byose byasimbuye byari bihari sivyo rero sinje gusimbuza education y'indi ahubwo ndavuga ngo namba vy'ukuri wewe wararezwe ukabashaka guha education umwana wawe umwana uramumenya ukabona ica akunda nico yanga si ngombwa ngo tugume kuri education ya kera namba ubwo buhinga bwa none bwaraje bakoresha urashaka umuha kuko nawe umupriva uzogumana nawe ntuja kukazi mu butware nta sakoshi ihari yo gutwara abana ngo ahugiye hose ugende mutware ahubwo mwereke ahageza umwana w'imyaka 10 canke 9 ans canke 11 ans ibintu nk'ivyo uwo bimwumvisha gute uwo mwereka gute ivyo bintu aragusavye telefone uramuguriye telefone urayimuhaye sivyo kandi nko kunyene uri kurabivuga ugumugenda ntugumana nawe ntuza abo bahura ntuzi ivyo avugana nawe nabo bana naho mwobonana mubona ari kwiga ari kugira ubikurikirana gute ubimanaginga gute jewe ndakubwiriga gogo ahanini ukuri ku bavyeyi kuragoye kuvuga sivyo mugabo ureka kukuvuga mu nyuma ukazosanga ugiye kwiyumvira kukuvuga byararengeranye sivyo ahubwo babana muri ya generation yabo bamwe ufise ubona hageze gwa rugero arimwo go kumenya gushaka kumenya ibintu mwegere umwicare kumwereke uko biri kose uramwereka aho ibintu bigera bigarukira uramwicaye ukamwereka uti namba ufise imyaka 11 cyangwa imyaka 10 sivyo arakeneye kuraba televiziyo sivyo niwa imwima cyangwa kavuga ngo ntayihari ntayo ntunga azoramutsa abayifise sivyo kandi nahazoja kubaramutsa ntazosanga ngo azokwa amasanga babandi bakuze ariho bari sivyo rero muri ico gihe uramubwira uti sindagupira televiziyo mugabo ngiye ico ubonamwo kibi ubona udatahuye ntuzuje kibaza hanze urambaza jewe uranyegera nzo bigusigurira hariho byinshi uzobona utazotahura bivanye na age yawe urimo ni wabona ikikugoye canke ico ubona ufise ko amakenga nyegera umbazi ngahanye rero bica biza aho umuntu aca baza ngo
nkuko nyene wari uriko urabivuga bivanye n'imyaka uko umwana agenda arakora n'ibiki ntitwibagira yuko umuvyeyi nawe si umweranda sivyo umuvyeyi n'umuntu nk'abandi umumama n'umuntu nk'abandi agira ibimugora agira ses défauts et ses qualités kandi bon ndiko ndavugira cane ku bamama kuko twahagaze ngaha mu kuvuga ku bamama mu gihe donc il y a pas d'école pour être parent niko nibaza nta shuri rihari kugira ngo bigishe ngo umuvyeyi ngo yokwitwara uko yogirana none kuri wewe wiyumvira yuko iyo umuvyeyi bivanye muri ubwo butandukane bwacu avec ama défauts n'amakarite niki umuntu yokura he ubwo bumenyi bwo kugira ngo ashobore kwigisha neza umwana wiwe ashobora kumurera neza ejo azovemo ikintu kizima ikintu ca mbere coco nasanze abavyeyi twese duhuriyeko uzorabe umuvyeyi naho ataba ari umuntu asenga naho atabaje no muri eglise naho ataba n'ibintu byo gusenga atabikunda yama kubwira ngo asha ngo kurera nuko Imana bose kurera nuko Imana avuga ati kurera nuko Imana so simvuze ngo kurera ngo ucumenga bose baravyikurako ahubwo burya n'ijambo ry'Imana rirafasha kumukuriza mu rusengero ukamutoza kuja gusenga ukabimushiramwo cane ukamubwira ati buja gusenga shingiye ku idini oya aho usengera ni hose kuko uruja gusenga wese abazi ngo ndiko ndasenga Imana yanje kandi yishura kandi ifasha so rero iyo Mana yawe ko yizeye naje gusenga umusunikire gusenga muhira mugira igihe cyo gusengera hamwe mugira igihe cyo kwiga ibibazo mukiga ibibazo hamwe n'abana ibibagoye ibyo babonye hanze akakubaza ukamwishura ikikugoye nawe namba ubona ko bikubangamira mubwira uti nzokigusubiza hamwe kagenda ugavuga ugasaba Imana imbabazi ubuti Imana jewe n'ukuri umbabarire namba ndumva imyaka yiwe agezeko sino musigurira iki kintu ngo acumve reka turabe ingene umpe unyobora ingene ashaka kumorienta kugira ngo yumve yuko nawe nakimusubijeko ariko kurera igihe cose n'Imana irabifashamo okay urakoze cyane hama tugaruke kuri cyo nyine cyo mama wari uri kuravuga dora ubu unye itariki 28 zo kwezi nyine kwa gatanu guheze wari umunsi wahariwe isuku ryo mu donc mu gihe cy'ubutinyanka umenga niko babivuga turazi yuko umenga na sujet tabu mu Burundi kandi n'ikintu kitigera kivugwa ari abana badakurana n'abavyeyi babo hariho abana bakura bakavyigira mu gahinga bakagira ugasanga umwana deja yaranagwaye canke ariko akoresha ibintu uko atabiza akaja kwirondera ama information akanaronka n'ama information ari fausse urumva wowe kuri ico wokivuga kwiki kuri uwo munsi kuri ivyo bintu vyerekeranye n'ivyo nibaza ko ufise umwana w'umwigeme wiyumvira ko mu kugira wa aborde iyo sujet yakura ukoresha ubuhe buryo mu kugira ubibabwiye je ku ruhande rwanje vraiment ku ruhande rwanje sidakubesha nta kizongora ndiko ndabugitse kuri nta kizongora kuko impamvu atana nk'izongora turaganira abandi vraiment barazi ko abana banje twuma turi kumwe kenshi hama no muhira turagira ibiganiro entre nous ariko ndazi ko atacongora je ndabona imyaka geramo twese turazi imyaka umwana geramo mwigeme akaba agiye muri ayo periode rero muri ico gihe ikintu ukora haba mama peut-être bashaka kuba bumva umenga vyo babangamira uramuganiriza ukamubwira uti kuko urumva abatanguye kubona yuko umenga hari abandi abibona ko canke adashobora no kuvyumva uramuganiriza ukamubwira uti rero burya hari amaje atandukanye hari amaje uzoshikako urashobora kubona amaraso urashobora kubona iki uzonyegere uzocumbwira nzokora ingene ubigenza ukaba open ukawumva nyuge kuko ni kintu n'ubuzima butegerezwa kandi bubaho bwarabayeho tuburimwo buzokwamaho abo turiko turarira bazorera abandi babo ni kuvuga yuko iyo utamweretse yuko woroheje ibintu nawe bizomugora korosha kubazovyara hari umuntu yigeze kumbwira ati iyo turi ngaha mu gisagara tubona umenga vyose biroroshe ugiye ngaha ruguru mu ntara za ruguru urabona abana bashobora no guheba amashuri kwera ivyo bintu d'abord barabura
ibikoresho bakoresha bari muri iyo periode. Hariho abandi babazomera bivanye n'uko kuntu ugasanga abana b'abahungu ntibariko baraborohereza, barabazomeye umenga ni ikintu ni crime yakoze, urumva ugasanga kubera deje umwana ni mutoyi uriko uramuzomera n'ishuri ariko yiga nabi agaca bivamwo. We rero nkawe nk'umwana donc ushobora kuba ufise abana b'abakobwa n'ab'abahungu, abana n'ab'abahungu naho boronka iyihe nyigisho kuri bene ivyo bintu kuvyerekeranye n'ingene ufata umwigeme ari muri ivyo bihe? Je nibaze yuko aho rero acakora ikijanye n'amashuri, ikijanye n'abarimu, ingene bavyigisha mu maprograme uko tubitse nta programme irimo yo kwigisha mwana ibintu nk'ivyo muri primaire. Birimo muri secondaire, mugani bagiye ko no muri primaire bizote bikaza kuko urumva ibihe turiko turajamo muri primaire usanga hariho deja abamaze kuja muri ayo ma periode. Donc ico gihe rero abavyeyi n'umupapa aravugana n'umwana wiwe, umupapa aravugana n'umwana wiwe akamubwira ibihe azogeramwo, hama kenshi usanga bari kurakubwira ati umuhungu ntazokubeshe niwagera muri ibi bihe niki. Donc nawe n'umuhungu aramubwira ati umukobwa haragera igihe ugasanga muri ibi bihe urashaka gutera ikibazo muhuye ibintu nk'ivyo. Donc bose les deux côtés baramenya ingene hama badafise abapapa babo cyane bajya abavyeyi usanga babeleva abana ari bonyene, naho bica bigenda gute baca bibayagisha gute? Je nibaza yuko ikintu kiba gikenewe nukumva yuko ivyo bintu nutabimubwira azobimenyera hanze, sivyo? Kandi nutabimubwira kubimenyera hanze bizoba bibi kurusha kuko ntazomenya ingene avyitwaramo. Barakwira kuguruka baka yaba umwana w'umuhungu canke w'umwigeme ukamuganiriza neza, bose ukabicarika ukabaganiriza ko nikimwe nakubwiye uzoreka kubibabwira bazobimenyera hanze. Mugabo we niwe babwira uzobabwira n'ingaruka zavyo zizoba mu gihe batabikurikije. Yego. Mu minsi heze twarabonye ikiganiro mu mateleviziyo ayo ngaha mu Burundi akora amateleviziyo en ligne, ikiganiro vraiment bagica hariho agaparti kasurkiye cane gose, sivyo? Umva bagenda kakibaze nk'umuvyeyi kubera nagize ibako ryo kuronka umuvyeyi ngato ushaka twicaranye. Umwana w'umwigeme yavuze yuko kurangura amabanga yabo sisi bayita amabanga yabubatse mu gihe utarubaka, gukora imibonano mpuzabitsina utarubaka biri normale cyane, ari ibintu bisanzwe atangorane nimwe mu gihe deja ntiyumva n'ingene umuntu yoshobora kuja kubana n'umuntu niba mukundana ni mu bikore ivyo bintu. Uwo mwana w'umwigeme donc yarabivuze, bagiye baratanga ama commentaire atandukanye, habavuze ko ari vumwe, harabavuze bati noneho tirabaye bara Uburundi burashize, harabavuze ati birateye ubwoba. Hari wewe kuri wewe naho bivuga kwige byo bintu byarabaye tuze no nukoresha telefone oya hari ibintu petete bisimbagira ngo mba naparanganye n'ibindi navyo rigeze numva sinigeze ndaramura n'uwo mukobwa. Ariko nibaza yuko sinza kujija kuko twese turafise ukuntu tuba twararetswe, twese turafise ukuntu tuba twararetswe kuko namba ashobora kwicara ngaha nkaba ndiko ndigisha ibi, nkaba ndiko ndavuga ingene ndera abana banje nuko nanje ariko naretswe, nuko nanje ariko nakuze meze, sivyo? Sishatse kuvuga ngo umuvyeyi yamureze ngo yamubwiye ngo azoza aravuga bijya canke ngo avuga ivyo byo kuvuga ko yumva watangorane kuri we. Ariko ikintu gihari nuko ni ya generation navuze ibihe turimwo, donc isi igenda irahinduka, kandi uko isi igenda irahinduka sinovuga ngo ikuramwe abantu ubwenge, oya ahubwo ibagira abasazi, niho novuga ibagira abasazi gute? Ibagira abasazi nibaza ko rukubaho no ibagira abasazi kubera hari ibintu bimwe ubona yuko bija hanze canke umuntu ashaka kumva yuko yovuga kumva nta ngorane bivuye n'ibihe turimo. Yarumvise peut-être ahandi hantu ntazi je sais pas bavuga yuko ibintu yatangorana kumva nyene ko ari fiyawe kubivuga. Mugabo twebwe ko twarizo canke mu ndero ndundi tuzi yuko kizira kududurirako. Okay. Aho rero ntiwibagira yuko uvuga ko kizira kududurirako. Hinge ndacakubwiye kizira kududurirako gute? Nukuvuga twamye dufise
ingene mu kiyago canke imbere y'abantu twitwara bitandukanye na education y'umwana wo mu rugo uri kuramuha ijya se education yari ko aratanga canke si impanuro yari ko aratanga donc en public imbere y'abantu yarabajijwe ikibazo nawe arishura sinavyanse si bibi ariko hariho limite y'iki ahantu bizogera hangana gute bizogera ku bantu bavyakire gute sivyo gusa mu ruhande rumwe simvuze ngo yavuze nabi kubera nanje navyo nagira nari naho atobivuga akaba vyiyumvira deja mu mutwe akaba biganira n'abagenzi biwe bitandukaniye nuko n'ubundi yo hagarara hajya abajije ikibazo akishura sincèrement ego reka ndabwira aho bitandukaniye turi burya aya ma réseaux sociaux arica kandi arakiza sivyo iyo turiko turavuga abantu bazokurikirana ivyo twavuze biba ari ibintu bizokwigisha abantu bituma bamenya ingene bitwara sivyo rero umaze kumbwira yuko avuze ijya message akayitanga akavuga ko atangorane ba bantu bazoyiraba nk'abana bazoyakira gute muri bo baca bavuga ati yatubwiye yuko ahubwo kuba tutarana pima ni ngorane warasaze wewe sinzi ibyo urimo warasaze ahubwo ntugezweho none abo bantu iyo education umva wa muvyeyi niyaza akabwira wa mwana ati rumva mwana bimeze gutya akaca hura n'ijya video atabwo yarasaze mugabo urumva ko akina sujya n'umwana yabivuze si umuntu akute si umuvyeyi aha nico nakubwiye nti iyi generation iriho ubu isi ibatwara ukundi mugabo ntitwibagire yuko ku myaka yiwe yari afise uko numvise babivuga ari wavuze ati arafise imyaka yo kubaka bon sitavyibuka neza mwana umenga atwari majeur urumva arashobora kuba afise imyaka yo kubaka akaja mu rugo umuntu ari majeur arashobora kubaka akaja mu rugo no kuvuga yuko ashobora gutanga nawe indero uko agize ndavyumva ariko navuze nti izi mbonesha kure niki aho zidutwara ubutanga message yubaka rero urumva iyo uvuze nk'iyo message ikakirwa n'abantu benshi bayibonye mbega baca bavyakira gute none bose babwiye ngo ahubwo mugende mugire ibi sivyo ari wo mukundana sawa mbega wo mukundana kimwe gusa coco tube tumenya yuko aha atashaka kuvugira ibintu bitandukanye irevre hari ivyo ntovugira nga mukabo nanje nzi kubera iki ntabivugira nga ariko urumva ko ari ya hypocrisie y'abarundi babahora bavuga kenshi no kubera iki ntitwiyorobeka kubera iki ntabivugira nga nuko ngaha mufise ico dushaka gutanga sivyo kandi ico dushaka gutanga cubaka kuvuga rero ibindi bintu navyo bitandukanye bisambura tuba dushaka kubaka ahubwo je numva duse mwofuma muvuga muti ubu umuntu afise ivyiyumviro nk'uyu d'abord urabanza ukamwumviriza akakubwira impamvu afise be n'ivyo vyiyumviro hamukagerageza niba ari ukumwumvisha ibindi vyiyumviro ukafuma umwiyumvisha ikindi ciyumviro mugabo pako abonwa nk'ukumenga ni kwera yakiwe gute d'abord wamega ni sinzi numva ingene nashobora kubigusigurira ni ibintu bitabaho impamvu ni we wenyene yubahutse kuvuga ico kintu alors que hariho abandi babigenda mu babibayemwo aribwo buzima bwabo bwose mugabo batoshobora kubahuka ngo bakivuge ico kintu ego nindero ndundi toshaka ko tubandanya muri iyo ntuzenye siyo tubandanyamo nindero ndundi ahubwo ikintu jewe numva umenga nari kumuhanura canke n'abandi bantu boba bumva umenga bameze bafise ivyo vyiyumviro nkabo mbega uwo muntu mukundanye vy'ukuri yakubwiye yuko bitabaye mutakundana cyangwa mutazobana muca mutandukana kubera ko arico yashize imbere ko mutaryamanye mutabana ni kuyihe mpamvu hama mbega wewe ukuntu wumva yuko wiyubashe ni waryamana n'uyu bikanka ukaryamana n'ujya bikanka ukaryamana n'ujya bikanka uzoherera he sivyo ahubwo umuntu yakakwiye kumva yuko yihagazeko ariko hari abantu batvuga ko begana ibintu ni dolabo ni ikintu gikorwa yego ndavyumva hama aho ikintu yari gukora ni ikihe
bon sinovuga ngo ntavyo yabajije canke ntavyo yagize iki nibaza yuko igihe cose umuntu aje kuvuga ku ma réseaux sociaux aba afise topic y'ikintu baza kuvugirako akavuga ati tuza kuganira ku kintu cerekeye iki sivyo mbega yaragiye arabaza aravuga ati mbega nk'umukobwa w'umurundikazi kugira ngo nigishe iki kintu canke ndakivuge gutya nta gaze kazoba karimo sivyo akabanza kwanza nk'umukobwa w'umurundikazi akabanza kwanza akavuga ati okay ngomba manze mpindukiza ururimi rwanje 70 numve ko ninakivuga iki kintu nzoba ndi voilà urundi ruhande nago sinanse yuko hari abavyaprecier nuwo urashaka kuvuga uti barabiteye ivyatsi canke iki mugabo ndashaka kuvuga ati yavugishije ukuri yagize iki mugabo turacari muri ya societe ifise ndero ndundi donc uwumva yuko umenga hari ikintu udashobora ku ariko abana turiko turavyara canke abana bahari nuko babibona mugabo nzova kuri education bahereza siko bose babibona hariho umwana nk'ubu ndazi none ngira ngo ufasha abakobwa bose bari muri memage yiwe ariko bose bovye exprime imbere y'abantu nibaza ko ariko vyogenda bose voilà siko vyogenda bose none kubera iki nukubera yuko baratandukanye ingene bagenda baravyumva osifashe ko ujyara umwana wawe aratashe wo nko kuri wewe urabibonye wari kucubigenza oya je ntiyo ndakugeraje Oje bigenda kuko janye kujana muri emission ntagusezera bandi warashobora no kugusezera ntushobora kumenya ivyo ubibona amoke ikiganiro kibaye tourne ariho wicaye ari umwana wanje ico nokora sinovuga ngo sinishire mu kibazo cy'umuvyeyi wiwe muga ku ruhande rwanje nkabanze ngo n'umwana wanje yatasha avuze bijya nukuri je no mubwira nti wabonye bagubwiye bati bakanabinyereka nukuri mugano mubwira nti nukuri hajya warakosheje suko byari kugenda canke vyogenza ukuntu bidashatse kuvuga yuko yo nambwiye ati mama wowe vraiment oya uri mu yindi epo aho vraiment ndaja ku mavisenga imana kuko imutahuze ubuzima rimwe imutahuze imuhe kumva amaherezo nayahe kuko twese gogo umuntu wese azokubesha naho atazobasenga akubwira ngo imana udutarime tw'Imana tw'abantu ratuze harera imana izobikora imana niyikuza niyirera ivyo vyose urumva muri uwo mwanya nibashira imana imbere nibayikibanza imbere hama bayobora ingene bagenda bakwiye kwitwara hama mu nyuma bamenye ubuzima babandanyamo kuko sino hari kibazo tubandanye duse ubu rero nashaka ndakubaze hari donc abamama bose n'ivyama vyoroshe hari abagira ibibazo mu kazi hari abagira ibibazo byo kurera abana babo hari abahura n'ivyo bibazo vyo mu ngo canke ugasanga ari kararira umwana ari wenyene ivyo nyene bidatahura ni gute woshobora kurera umwana wawe utabaye donc naho wowe ufise ibibazo ntibize kwafecta ubuzima bw'umwana wawe uburyo worera umwana wawe ugatandukanya ibibazo biri hagati ya wewe donc ibibazo ufise n'ingene urera umwana n'ingene yogira icambere coco umwana wundi aragoye kurera mugabo vyongeye ntagoye kuko umwana ugiye kuraba umwana akura iyo akiri muto akura azi ko ari wewe muvyeyi wiwe muri ico gihe umwereka ikibanza c'umuvyeyi sivyo hamara akagira igihe akadekuvura yuko utari umuvyeyi wiwe ugasanga avyakiriye ugutandukanya hari abavyakira nabi hari abavyakira neza mugabo rero kugira ngo en general urere umwana atari uwawe ni ikintu ahanini kiva ku mutima wo kwihangana kiva no ku mutima w'urukundo kikava no ku mutima w'urukundo kuko udafise urukundo ntushobora kurera urya mwana igihe cyose wamubona umenga ukwiye kumwigizayo hariho ivyo uwo mwima abe wawe ukabibaha hariho ivyo ukwiye kumucinyiza kumukoresha ibintu bitandukanye kumuruhisha kugira ngo nyene wumve ko atayomoke rero iyo ufise urukundo ubona ko urya mwana ari nk'uwi wawe ukumva yuko ibi nabimugirira ni nkuko nzoba ndabigiriye uyu kenshi rero hajya bakubwira ngo umuvyeyi asa n'uwundi ni ukuvuga hari igihe umuvyeyi yabona ko umwana naho uba uri mwibarabara
ukabona umwana ari muri age nk'iyuwawe ubona umenga nujya wiwawe ukamubonamo wiwawe ukumva yuko igihe cose bari kumwe n'abandi bana wumva ko ufise urwo rukundo rwo kumukunda nk'abandi. aho ni muri ka yo kurera umwana atari gwawe mugabo je nakubajije muri ka naho yoba ari umwana wawe sivyo mugabo urafise ibibazo bitandukanye byaba ivyo ku kazi amunagira ibibazo bitandukanye iyo umuntu ari karakura ubunye tugenda amastress yarisha abantu ari karagirana mugabo ugaca usanga hari abana bariko baraba victime surtout ku bintu vy'ingo vyo mu wiki ugasanga umwana ari karaba victime y'ibintu atazi rero nariko ndakubaza nk'umumama gute umumama yorera umwana wiwe agatandukanya donc akamurera neza naho yoba afise ibibazo mugabo ntibimwafect umwana cyambere coco ikintu cyo kuzana ibibazo vyawe ukabishira ku bana ni ikintu gituma umwana nawe nyine ushobora guhindura comportement ziwe ugasanga umwana kubera azi yuko nk'akarorero hari igihe usanga abavyeyi batashe ugasanga abavyeyi akarorero ntibumvikana sivyo ugasanga ni babavyeyi uzosanga umwashitse muhira undashika nko mucumba canke undakaca nko kunywa agatuma inzoga kanwa gasubira byo bijya abana bari barabirako birica mu mitwe y'abana ugasanga umwana nahatovuga ngo ababaze yanka kububahuka mugaraja ko bahuka hanze akavuga ati kweriki mama cyakabigendana muriwe ivyo rero bizotuma ni education bizotuma ari education hari ikintu ushobora kwigisha umwana utarenze no kuvuga bizotuma umwana akura yumva umenga nivyo bikwiye nawe ko akora mu rugo rwiwe nakuze ni benshi namano nakuze mbona papa atashe abana biruka umva nawe ko yumva umenga atashe abana bo kwiruka umumama nawe ugasanga rero aratashe niho mu mumenga inamba yashwanye n'abantu caye akazi kagenze nabi wa mwana yererere induru zikaduka muri we si ntiyarafisiyo iyo intention yo kugira nabi ariko mu mutwe wiwe arafise stress imurimo sivyo no kuvuga muhira ugeze muhira fata bya byose ubikure ku rupango ubisige hanze sivyo kuko nta mwana aza kukwegera ngo mama ngurazi ngo vyagenze gukena abona wabaye intare abona kumenga niya nakwegera ahubwo bishobotsa mukubita siga ibintu byose no mu papa no mu mama iyo bafise ibyo bapfa mu cumba hariya ariko muri saro mu bisanzwe muri saro ndi buzima n'ubuzima ubuhe n'ubuzima butuma bamwe bose ureze wavyaye wagize iki bubakuza neza kandi mu ndero nziza mu cumba naho nivyo wowe n'umugabo wawe ko nibazi muhure bwa mbere siho bari donc ufise ivyo muzinanyemwo n'ivyo muzobandanyamwo bidakeneye kumenya abana sivyo rero umugabo ugeze muri salon imbere y'abana bundi muntu babazi uko wiriwe nabo banyira kubaza uko wiriwe papa ni sawa ye wiriwe gute ukazi vyagenze gute uto tunshaka kubabisho vyagenze neza nabo bavyagenze nabi urakoze cyane dusa rero tuce turangiza sivyo shaka rero utubwire challenge ya vya vrai challenge yo kuba umuvyeyi niwe ibintu bigoye nk'ubunye umuntu akubajije wowe utigera wibaza kare uti jewe vraiment kera ntaraba umama siniyumvira ko ibintu vyongora ubunye ubona uti nikiye ciza nina donc ikintu cyose kirafite ama avantage n'ama inconvénients turabizi byinshi vyerekeranye n'ubuvyeyi mugabo utubwire kuri wewe ubwi wawe atabubeshi urimo niwe ibintu byakubaye ko utari witeze mu buryo bwiza no mu buryo bon manze kwanza mu buryo bwiza mu buryo bwiza nuko nasanze wavuze kuranda wanje nuko nasanze abana banje akunda gusenga abana bakunda gusenga ababazi barakunda gusenga no umwana usanga ariko arakubaza ibintu cyane vy'Imana akagumaje ababazi ibintu by'abapadiri akumaje ndabusinzira ko azova abapadiri ariko ico naragikunze siba abantu bwira ngo ja gusenga banki siba abantu bwira ngo mugende muratubwira ivyo baratubwira n'ivyo babigishije bakazana n'impano babahaye umukuru afise 11 ans uwa kabiri afise 9 ans uwa gatatu afise 3 ans et demi hama ukabona nyene ko ari abana nibakura gutyo kuri
n'amahoro nzashimye Imana nande nzobandanya ndabasunikira mu by'Imana nande gusaba Imana ibafashe hama ikintu rero kibi naco cakugoye cyane cyangoye cyane sinovuga ngo cyangoye cyane yeah bon ni ikintu ikintu c'ama telefone n'amalaptop n'amateleviziyo icyo kintu cyarangoye cyane kuko ndibuka yuko hari nk'igihe tweze gutaha n'umugabo wanje dusanga nyene bashizemo utuziki za ndirimbo zimwe uvuga uti izi barazizi uyu nyene abatamuzi no muririmbyi wa gospel niwamu ukadusanga umwana yibereye muri za ndirimbo z'isi ugasanga nyene ari mu ndirimbo nyene arazi za ndirimbo za bande nabande ntarinze kuvuga none izo ndirimbo mwazikuye d'abord nzigire izo ndirimbo mwazikuye muzizi gute ofete twara surprise dusanga bari muri ivyo kwa izo ndirimbo bagize ikini kirumva ntivyansitaje mbona nabona umenga ni ikintu nyene kibishe ucumenga bizova bimwe influencer bibande mugabo gusa ikintu cangyoheye nuko dushitse ntibagize tendance yo kubizinya canke iki shavuga ati mama wumvise imiziki wumvise tuko tunumviza imiziki yabanaka ati okay rero cumenye ingene babwira izi ndirimbo canke zisa umwanya wazo ngo ari kuburi bimwikaye okay naje devoir okay donc byose yahejeje kandi iyo rero nibaza ko ari ingorane igira surtout abantu novuga ngo bakijijwe canke basenga cane kubera yuko naho uwo mwana wawe urasenga cane we warasenga n'umwana mugabo kamemara abo bigana ntibari muri ntibari muri bafise barezwe mu ntara nico nacenda kubwira nico nacenda kubwira nti urabivuga cyangwa kabibigisha kuko ntubuzi aho bahurira n'ibindi umva nkaho turabatwara gusenga tukaja gusenga twagira ibiki sivyo ukabona nyene ko babikwemereye mugabo ntubuzi ko ikindi gihe azo ari mu yindi look y'imiziki n'ibiki rero ico gihe cyo kumwigisha ijambo ni iki urabishamo kuti hariho imiziki ivuga kunuku hariho ibintu baririmba hariho ibintu bagira iki amajambo atari meza kubana n'iki ukabibigisha muri ico gihe acamenya ingene abitandukanye ati okay ibi maravyanka canke maravyanka sawa akacamenya ingene agenda nabikasa buhoro buhoro mwana ucududira ko ndakubujije sinzosoye kubona indirimbo uko zivuza kuramwo ibiki n'ibiki dabo yazironsuri he yaziboneye he arazizi no ku mutwe yazize ryari so urumva ni ikintu umuntu akwiye kwitondera cane Imana yonyene akayisaba inkomezi vuba urakoze cyane rwose sinzi ko hari akajambo wabwira batwumvirije abamama n'abandi hama n'abitegurira kuba abamama n'abantu bifuza kuba abamama bitarakunda kugira ngo tuce turangize bon ikintu je nobwira abamama abazoba abamama abimirije kuba abamama je naza yuko ikintu gihari ni kimwe nuko byose ibanga ryavyo ni gusenga ijambo ry'Imana byose birimo hama ukamenya ati mbega kuva ntaranamutwara mu nda umwana wanje nzomurera gute ugatangura kuvyiyumvira utaranagira na mariage cyangwa utanumunsi umwe yego kuko twese dufite amaso abona ibiri hanze turabibona sivyo nzomurinda iki nzomwigisha iki sauf ko ivyiyumviro no gupratika biratandukanye mugabo imbere y'Imana byose birashoboka usamaze gusaba Imana ingene ikoriyanti kamenya ingene ikugendesha urasenga ikakwereka mbega umwana ananiranye bimeze ukuntu kumana mbariro mpe verse no mubwira ukumva yuko no muri eglise baravyigisha kavuga ati igisomo kiniki gisomo kunuku abana bakwiye kucifashisha niki abavyeyi bakwiye kwifashisha ibisomo ibi kugira ngo abana bamenye ingene babarera donc cyo nabwira aba mama abafise abana d'abord baganire nabo babaha umwanya wo kuganira nabo bumve ibibazo bababaza bumve aho babangamiwe ntibaguma babona ivyiza gusa bumve ko nibibi bakenera kugwana navyo bakamenya ingene babikemura abimirije nabo kugira abana batanara baronka abanze barabire kuba bafise
bavuga ati jewe bijya ni sawa nzosaba Imana impe ubushobozi bwo kumenya ingene ndavyitwaramwo nkeneye mwana ndazomere gutya kuko akanwa kararema vuze uti nkeneye kunuku bizogenda kunuku Imana bigufasha uko yisavye kuko nawe ubwawe wayugurukiye kayitunganyiriza abatarabaronka nawe nakwajira abatarabaronka abatevye kubaronka ngere abatevye kubaronka nta kintu na kimwe kigoye cyose no kubaha Imana ukamenya ico yisaba je naze yuko abatevye kubaronka ndafite ijambo rimwe no batekere sivyo hariho ijambo riri muri Yobu bagende basube muri Yobu murongo wa mbere kuza ku murongo kuri Yobu 1:22 canke basome Itanguriro 21:1 jusqu'à 2 baze gusoma ayo majambo ndazi neza araza kumubaka. Okay, urakoze cyane gose. Mwe mwese mwatwumvirije nibaza yuko umwe wese yagize icakura nibaza ko twicaye ngaha kugira ngo dushobore kudebata kuri iki kintu ni tutafanya donc ni ibintu biba ngaha muri societe ngaha hanze ahantu tuba tubaye hari ibibazo bitandukanye byinshi cyane mugabo twe turatoramwo kimwe tukaba arico tuganirako donc Ladouce yatubwiye ingene bigenza yatubwiye uburyo bwiwe bwo kurera yatubwiye ariko wewe uri kuraturaba ushobora kuba utari d'accord nawe canke uri d'accord nawe canke ubufise ingene kundi kuntu ubona ikintu ushobora kubidusigira muri commentaire mu bupasani byinshi ugashobora gutanga message yoshobora kuba ku muntu yoraba iyi message canke yofasha uwo mwana yoba yayiravye donc Ladouce ushobora kubabwira Ladouce n'umuririmbyi arafise chaîne YouTube akoresha n'umuririmbyi wa gospel ashobora kubabwira abataramufollowinga bakamufollowinga hama bakagira na like na share na that babikore mu buryo bwihuse hama nkaba ndiko ndategura na clip ndategura na clip kandi BI irakora ama clip meza cyo turakorana nayo kandi vuba cyane muzoyibona hama abakinira kuja kuraba kuri YouTube baraba izina Umutoni Ladouce bakandikamwo bacabona umuntu asa nanje hama barashobora kuja kuri na Instagram iriko ni Lad Keita naho nyene mashobora kumpereza amahirwe yanyu hama ndashimye ndabarindiriye mugabo mashobora comment y'ivyo twashobora kuvugana arababikunda canke abatabikunze arababishigikiye canke ababona ko harimo ikindi kintu bashobora gutererana bagashaka kuduterera ivyiyumviro bien sûr dukoresheje indero ndundi tutababaje hama merci beaucoup umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.